Hello, nitwa Kenny. Twandanye ikigo cacu kuvyerekena programmation web. Uno musi tugiye kurabira hamwe kuvyerekena HTML yonyene niyo tugiye kurabira hamwe mu mwanya muto cyane uraza kuba watahuye canke uraza kuba wamenye ingene ama programme canke ama site web akogwa mu mwanya muto. Rero gumana natwe, gumana nanje kugira ngo ushishikare gutahura byinshi cyane de plus. Rero tugomba ngomba ndabereke bike mu bigize HTML, bike mu bigize programmation canke langage programmation web cyane twegamiye kuri HTML yonyene. Rero nashaka ndabwire yuko HTML ni nkuko nabivuze précédemment, HTML idufasha ku créer ama contenu nk'akarorero, ama video, ama audio, ama photo, ama paragraphe, ama jambo, ama titre. Bijya byose tubona nk'amajambo, bijya byose tubona nk'ama video, bijya byose tubona nk'ama photo muri mu site web cyangwa mu application, byose tubifashwamo na HTML kugira ngo bibe visualize canke twebwe abantu dushobore kubibona. Rero ibintu dushobora guprograma cyangwa dushobora gucreate muri HTML hariho ama link, voilà ama link, tukashobora gucreate ama photo nkuko nabivuze, ama paragraphe, ama titre n'ibindi byinshi. Rero uno munsi nashaka ndasigurira ati urashobora kumva HTML gusa ukabumenga nuko ratahura neza. Shaka ndabwire ko HTML ari aka abbreviation kagufi mu majambo menshi gasigura Hypertext Markup Language. Ni kuvuga Hypertext Markup Language bisigura ni voilà ni langage izana markup canke idufasha gucreate ama texte nkuko nameje kubivuga précédemment. Ni langage idufasha gucreate ivyo bintu vyose biri visuel muri site web. Hanyuma CSS nayo nababwiye ko idufasha mu vya design. Nababwiye ko idufasha mu vya design. Kuvuga design yose tubona site web ifise ni CSS bikora, ni CSS ituma site web ishobora kugira design cyangwa site web ishobora kugira visibility imeze neza, abantu bakayishima bakanayapreciate akavuga ati good job. Ya rero HTML twavuze yuko isigura amajambo yose Hypertext Markup Language. Rero kugira ngo umuntu ashobore guprograma muri HTML hari ico bigusaba kuba uzi ikintu kimwe canke ni kuvuga ico kintu kimwe niyo accrochement canke nibwo buryo bwonyene HTML ifise bwo guprograma. HTML ikoresha ikintu twita ama balize, voilà, ikoresha ama balize même sheko na s au pluriel, voilà. Donc ni kuvuga iyo tuko turaprograma muri HTML dukoresha ama balize. Nk'akayo kugira ngo nandike ijambo hello muri HTML sishobora kuryandika nko ndavyumviriye canke mu kuprograma sindabiprograma nkuko je ndavyumviriye, ariko hariyo structure, hari ukuntu ntegezwa kubikurikiza, hari ukuntu ntegezwa kubikora, hanyuma nkagirane hanyuma nkafisha iryo jambo ryanje. Par exemple nka balize yo kugira ngo nshobore gushamwa paragraphe muri site web ni balize p. Ndashobora kuyandika balize p uku, hanyuma ijambo ryanje hello. Ya rero nkuko mubibona ngaha ahaye iki kintu nanditse handitse p utu tuntu ngo hello. Nashaka ndabwire yuko balize muri structure yayo canke mu numero yayo, balize ni ama chaîne de caractères, ni suite ya ama chaîne de caractères agenda kurikirana. Rero muri izo chaîne de caractères turabonamwo aka kantu, aka, utu, aka, naka. Utu uwe muri HTML peut-être uwe mw'ishure wovuga ngo ni supérieur, ngo ni inférieur, non. Ariko siko bavyita muri programmation canke muri langage web, muri programmation HTML tubwita ama balize. Bon, na mabalize mugabo majambo make tubwita ubu chevron, voilà. Chevron. Bon, voilà, ni kuvuga aka, naka, naka, naka babwita ubu chevron. Rero nkuko mubibona balize igizwe n'ama suite de chaîne de caractères amezuku. Aha hari ikintu handitse ikintu runaka, soit dufate p, hanyuma hakaba hariyo nk'ijambo hello uku. Bon, voilà comme ça. Rero iki turafise ukuntu tucita n'iki turafise ukuntu tucita. Aha tuyita balise ouvrante, voilà. Balise ouvrante, ina tuyita balise fermante.
ni kuvuga balise ouvrante yerekana le début ya programme canke début ya paragraphe. Hanyuma balise fermante ni kuvuga tuba tubwiye duprogrammer yuko iyo paragraphe imejije kwandika yaheze. Ndashobora kwandika paragraphe ndende ngaha nk'akarorero gwa gasore vyagenze ukuntu mu 1900 voilà tusa ukandika amajambo menshi ashika igihumbi mugabo kashira muri paragraphe imwe iyi nanditse ngaha comme hello yari exemple ni illustration urashobora naho kwandika utundi tuntu twiwawe ukashira tuntu nyene vyintu vyinshi ukandika ibintu vyinshi nk'akarorero ukashiramwo nkuko kunana ababwiye ukandika voilà tusa na vya bindi vyose. Rero ibi bisigura yuko umejeje gucrea paragraphe muri web. Bon, navigateur yo iri kwirasoma ama illustration yanje iravuga ati iyi ni paragraphe, muri iyi paragraphe yanditsemo hello, hanyuma navigateur cha yafisha hello. No muri site web urashobora kugenda ugasanga post runaka, ni kuvuga iyo post nayo nyene iri créer sous forme de balise. Vyose bikorwa n'amabalise, bisigura ngo ata amabalise nta kintu ushobora gukora muri HTML kuko HTML yonyene ubwayo igizwe n'amabalise. Mu majambo make kugira ngo uprogramme muri HTML bigusaba kuba uzi amabalise. Amabalise nayo singombwa ngo yamenye yose, no, urashobora kumenya ayo ushobora kwifashisha mu gukira nka projet yawe. Par exemple nk'umuntu yaje arakubwira ati je nkeneye nk'akarorero nkorere site web ya salon de coiffure yanje abantu bayimenye, ushiremwe amafoto kugira ngo abantu baze barabona ivyo nkora ingene nzi kumwa neza, ingene vyose ndabikora neza. Si bibi muga umenye neza yuko kugira ngo ushira amafoto muri site web, ushira ama paragraphe muri site web uza kubifashwamwo canke uza kwikufashisha amabalise. Na nababwiye yuko amabalise ari cyo kintu cyonyene kiri primordial kugira ngo du programme muri HTML. Rero tubandanye, navuze yuko ubu buntu canke utu batwita amachevron. Voilà. Hanyuma iyi tous ensemble nayo bacayita balise. Voilà, nkuko nanabivuze. Hanyuma iyi balise nayo bitangura ngaho tuyita balise ouvrante. Iyi nayo ihereza comme ceci hano tuyita balise fermante nkuko nayimejeje kubibereka hano. Hanyuma rero twanshene kugira ngo turabe amabalise akunda gukoreshwa. Bon, voilà, ibintu nk'ivyo. Yes, hari variete nyinshi canke hari ubwoko bw'amabalise menshi akoreshwa mu gukora ikintu runaka. Mugana shaka ndabereke ayo twisunga cyane iyo turiko turakrea projet muri HTML. Ubwa mbere hariho balise tutegezwa kuba tuzi, ni balise itangura programme ya HTML ariyo iyi nyene yitwa HTML. Voilà. Rero ni kuvuga iyo dutanguye donc iyi ni balise racine. Niyo iza kwereka ya navigateur nababwiye, yabwira ati bon iyi ndiko nda programme canke ibi ndiko ndakora, ndiko ndabikora muri HTML canke uku kuntu ndiko ndakora ibi, donc iyi projet yanje iri muri HTML. Ni kuvuga turatanguza jambo HTML ni balise racine utokwirengagiza. Hanyuma iyikurikira ni balise tukunda kwita head. Voilà. Comme ceci, ni kuvuga head niyo iza kutwereka ama metadata canke ama metadoni. Ama metadata ku bantu batayazi ni kuvuga ni gusigura canke ni kuvuga nk'akarorero muri site web yiwanje ama majuscule canke ama accent ntiyemewe. Donc ibintu nk'ivyo rero ivyo vyose navigateur irabimenya yifashishije iki kintu cyitwa ama metadata, ariyo ama metadata twandika muri balise head. Nk'akarorero hariyo metadata yitwa title. Title nk'akarorero ndashaka kwandika nka Facebook. Voilà, pourquoi pas. Hanyuma comme la fin nkashira ko title nyene urabona ko ndayihereza, hanyuma nkugara ibalise yitwa head. Voilà. Hanyuma hariyo akandi kabalise kitwa body. Comme ça. Je kwandika hello world. Puis je ferme le body. Hanyuma nkugara ni HTML. Yes, urabona buri kintu cyose nagiye ngira ouverture, par exemple ngonga HTML, j'en ai fermé ni body. Rero ku bantu batatahuye ama metadata kugira ngo dushishikare tubandanya kandi dutahurana, ama metadata ni ama information duha site web. Ni nkuko novuga ngiye kudepoza ikete ryanje ahantu runaka,
rero niho genda ku deposit ikete ryawe ritagira izina ritagira uwaryanditse ritagira ikintu na kimwe bon voilà ni nkuko rero dufate yuko ajya amazina yawe bijya bintu byose wandika ari ama metadata rero na site web turakeneye kuyidefinisa tukavuga ati ibi nibi bimeze uku donc iyi nta ma accent ifise canke iri mu rurimi rw'igifaransa iri mu rurimi rw'icongereza ivyo byose ni ibintu tuza kubwira navigateur tukayibwira ati ibi bimeze uku ibi nibi bimeze uku donc igikenewe canke cyangombwa cyose uza kugikurana nivyo rero twita ama metadata hanyuma iyi balize mubona ngaha yanditse body mu bisanzwe isigura body mubiri mu congereza gusa rero muri programmation web body isigura contenu voilà body égale contenu ni kuvuga ikintu cyose kiri muri site web ikintu cyose tubona muri site web kiri muri body kiri muri contenu bisigura ngo ikintu kitari muri contenu ya site web ntigishobora kwiyafisha muga ikintu kiri muri contenu ya website cyashobora kwiyafisha rero dutahure yuko iyo turiko turaprograma ibintu byose twandika ibintu byose tugira tubishira muri body canke twandika muri body mu guprograma tubishira muri body hanyuma navigateur ira selectiona ikamenya ati ibi bintu nivyo ntegetswe kwafisha hanyuma ikaca ivyafisha ikavyerekana natwe abayitilizateur b'iyo site web tugashobora canke tukabasha kubibona hanyuma tukanezererwa lo contenu nimba ari video nimba ari titre nimba ari paragraphe bon voilà hanyuma ibintu bikagenda uko rero nashaka mbandanye ndabereka yuko ndababwira yuko bino canke ibinanditse hano ariyo donc tuyite nka formule yo kugira ngo ushobore kumenya HTML vyoroshe benshi bidufigiye ibibazo turatangura kwiga programmation ugatangura kwiga HTML nashaka ndaguha impanuro z'ubuntu yuko ata munsi numwe bizokwigira bigukundira 100% kuyitahura utari muri mood bon bisaba uyikunde premièrement bisaba uyiyumvemo hanyuma maze kuyiyumvamo ukarondera plus des informations en rapport avec la programmation en rapport avec le HTML en rapport avec le CSS kugira ngo ushishikare gutahura si nivyo gusa biranagusaba no kugira travail collectif par exemple nk'umuntu ashobora ufise ordinateur muhira urashobora kwegera umundi muntu atari NGGC gusa ashobora kwegera undi muntu abizi akabigufashamwo akakurida akakurongora kugira ngo ushobore gutahura de plus en plus programmation cyari cyo dushobora gutahura de plus en plus mbega bikorwa gute bigenda gute canke bimeze gute rero navuga ko mvuga yuko kugira ngo bikorohere kumenya HTML utarinze kuyigishwa n'umuntu canke bitarinze kukugora bigusaba kumenya iyi structure de base kuko iyi structure de base ya HTML ni wayimenya bizogufasha n'ikindi gihe donc ni kuvuga kudatatonesha mvuze kudatatonesha hariyo umuntu ushobora gusanga akatatonesha amabalize kavuga eka kumbure nkoresha iyi bon ugasanga ntibi muri mu mutwe muga ariko aratatonesha rero pour éviter le tâtonnement urashobora kuyirefera ku mabalize ngiye kuvuga ci dessus rero bandanyana nanje kugira ngo ushishikare gutahura yes rero nagomba ndakorere akaliste gato akamabalize dukunda kwifashisha nk'umuntu nyene amaze kubikora nk'umuntu amaze kubakora ama projet yes ndabahe une petite directive ku mabalize dukunda gukoresha rero ubwa mbere turakoresha balise P pour le paragraphe donc ni kuvuga iyo tugomba gushira ama paragraphe muri projet canke muri site web hariyo balise yitwa IMG dufasha gushiramo ama image akabaho na video idufasha gushiramo ama video nyene hayo balise voilà audio idufasha gushiramo ama audio nyene hariyo izindi balise nk'izindi zitwa div i isigura italique voilà b isigura gras voilà gras hariho n'izindi bon ni nyinshi dufate nka div voilà hariho section hariho iyo twita header hariho nka footer par exemple
bon ni nyinshi gusa pour le moment reka tugeze ngaha aye rero tumenye neza yuko nk'akarero iyo turamutse dushatse gushamo video dukoresha balise video nyene dukoresha audio mu gushamo ama audio dukoresha AMG mu gushamo ama image donc hanyuma italique kugira ngo tugire texte yacu ibe en italique kandi ibintu nyene bimere neza igire design ya italique hanyuma B isigura gras kugira ngo ibintu bibe bije en gras bon n'izindi nyinshi nyene nagenda definisa ngaho urashobora rero kurondera kuko liste y'amabalize ni menshi ashobora kuja kuri Google kavuga kandika ukagira nk'aka recherche kuvyerekeye amabalize ya HTML aho uzoshobora kubona nk'ama top tuvuge nka top 10 y'amabalize akunda gukoreshwa uzosanga harimo div p n'izindi nyinshi ntavuze hano mugabo ushobora nawe kuyironderera kandi ukaronka zishobora gutuma content yawe uri kura create igenda neza ibintu byawe byose bimera neza rero mu kurangiza nushaka bahe gato cyangwa ndabereke gato ingene bon nshobora kwafisha aka message de bonjour muri site web yanje muri content yanje kandi bikagenda neza ya rero ndafuta aha honyine kugira ngo bigende neza yes suye nandike hano body yanje ndayigarukane nandike body ici nongaha ici body bon ntibigoye ikintu nkora n'iki ndashobora kugira bonjour tout le monde voilà rero nashaka isha nyuma mpereza ko nashaka ndababwire yuko navigateur mu kubinyereka Google Chrome canke Opera Mini nkinyereka ibi vyose ikintu inyereka cyonyene inyereka iyi message de bonjour ni kuvuga irasoma ya metadata yanje ikayasoma ikayanaliza iramenya yuko ndiko na program ikintu canje muri HTML hanyuma repris ikintu cyambere kiri donc navuga kiri primordial iza kumenya iza kudetecta iyi message de bonjour niyo iza kwafisha donc nuko ata machine dufise aho nyene gusa nizere ko séance zikurikira tuzobibereka ku machine ingene bigenda donc ni kuvuga ordinateur canke Opera Mini buri kurakoresha canke Google Chrome ica yafisha message de bonjour cikwereka bonjour tout le monde ni kuvuga ibi byose irabihojeta ni kuvuga na ma information isoma hanyuma ikamenya ati iki kintu kimeze uko ibisigaye ikacayafisha un message de bonjour ikakwereka bonjour tout le monde hanyuma vyari vyo pour aujourd'hui peace out.